nukuri Imana ntiyibagira uwayo. Bishasha mukigo Burundi Self Life Center. Ico kigo cyabazaniye Happy Fitness, ivyuma vya gym, ivyuma bigezweho kugira ngo munonore imitsi, mugira amagara meza. Bakufitiye amamashini ya massage y'amaguru, massage y'umubiri wose, amatapi roulant, amakinga yo kunyonga, ivyuma bitapuri, puarte, n'ibindi byinshi bigezweho. Bantu bo mu Kamenge, Cyarama, Gatunguru, Ngagara, Kinama, Tenga na Mirizi. Ntaguta umwanya mu mabarabara n'amambuteyaje muja mu gisagara hagati, ahubwo nyarukira mu kigo Burundi Self Life Center kiri mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa, ku mutumba Gahahe, avenue bita kwa Karita, ukaduga werekeza kuri village de diaspora mu Gahahe, nko ku metero 500 uvuye kwa Karita, ugaca ukaja ku gatero ka kabiri bubafu, ucubona ikigo Burundi Self Life Center kiri ku rupangu rwa nyuma winjiye muri ako kazero. Nyaragasa mwiyandikishe hakiri kare, mwirongere abonema ukaberi katavuna. Ukeneye ico ubaza hamagara kuri 65 349 ubusa 90 canke wandike no kuri WhatsApp 69 285 kwinonora imitsi ni kimwe mu bituma tugira amagara meza.